yaba vyoshoboka ko duhora dukora nk'ibintu nk'ibi atari uko habaye ibi no tukaba tuzi ati nka rimwe nko mu kwezi tuzohura n'abantu bafite ama experience y'ubuzima batwigisha live ukenye turi kumwe apana mu video turi kumwe gutya kuko iyo umufise ngaha uramubaza ibibazo byinshi ndavuga ati ko nirondere mu bushobozi rero ndabwirondera navuye ruguri muyinga ndaza ntimujumbura rero amashure 2017 niho naheza cyane wakwigwanaho ariko ikibazo nacengira abana bakene dufise ni kimwe ushaka kumfashe nakibatika nirondere mu bushobozi nakoze vyinshi ariko ubuco ndimwo nkora ibintu vy'ibitabo vya imprimeri bana nkaka nije nagakoze murakabona ariko ikibazo ngira nubundi ngira amakomande menshi nkabura ibikoresho nkaca mbabara nubundi iravuga ati none ku mico kibazo kugira ngo gihere ubwo rugamba ushaka kuba rugwanye imbere wewe niho navuze ati umuntu ateye imbere natani cyo kumarira ntari cyo kugoza je we nabamenye kubera uyu Agaciro Media kandi amaze kubifasha ibintu vyinshi rampaye confidence yo kubaho nyuma yo maze gukora ama video 50 kuri YouTube yitwa Ineza TV Motivation musanzwe burya ikibazo ukemuye kivyara ikindi wewe nimba ubona ubwo bushobozi utarabura ariko urumva hari aho umaze kugera umaze kwandika ibitabo burya izo ubwo bushobozi bundi ukeneye bwavyawe ivyo bibazo vyindi ufise byavyawe n'ibibazo wakemuye hari gice mbona ati gukora ibintu vyinshi navyo ati abari kumana kugira ngo ibi haramera naharamera nahari yaharamera ukamenya gute botambatamba mbega hajya anye kuja muri vyinshi no gukomeza kimwe ni ikihe cy'agaciro kigira inyungu kuruta ikindi namwe ndamubwira uyu mu bisanzwe nimba ubona ugeze hejuru tegura no hasi kubera abantu barakunda kubabara iyo bavuye hejuru gose hari umuntu yimanika ahantu akumva ati aha je narashitse urashobora kunza ikintu kikaguharana muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza ukubaho neza no kuba ahantu heza ukuba ahantu heza bituma urota neza indoto ziterambere abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza ibi rero hari uwabimenye kare maze abategurira maison de passage nziza y'akaroruhore n'inzu nziza igezwe hiri mu rupango rwiza cyane ishura no kwakira umuryango wose ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera ibaze n'ahantu hatuje hatuma uruhuka neza umutekano waho wizewe amasaha yose kandi rero ntunagira ubwoba bwo kwakira abashitsi kuko barabateguriye yindi nzu bita annex nayo nyene ikwije vyose bikenewe ngaha uzoza na valizi yawe yonyene kuko ibindi vyose vyankenegwa birahari iyi maison de passage rero iri mu Kanyosha hepfo yo kwanica yezi kugindwi aha kayaga katanganyika kagucijya nino hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga akamenyetso guteranya rimwe amajana 38 amajana 368 icenda amajana 11 ubaheza ukarota neza ndashaka mbazi nta bantu bafite ibibazo bumubaza kuri byinshi bijanye n'ubuzima hari yakajyaraka hari yazosubira kugorana kuboneka yego rero wamaze kuvuga intahe je nayumvise kuba kurutana abantu bayumvise ko nanje ubushobozi nabwishatsemo maze kurondera akazi incuro 17 ndakabura kandi nizi byo bantumye bamwe ngo ndige gestion comptabilité kungo ukundavyo mbanenga ndumwizigirwa ako ngiye kumara amashure bantu na za telefone sinasubiye kugira gute sinasubiye kuzibona cyane bwate ko nirondere mu bushobozi rero ndabwirondera navuye ruguri muyinga ndaza ntimujumbura rero amashure 2017 niho naheza cyane wakwigwanaho ariko ikibazo nacengira abana bakene dufise ni kimwe ushaka kumfashe nakibatika nirondere mu bushobozi nakoze vyinshi ariko ubuco ndimwo nkora ibintu vy'ibitabo vya imprimeri bana nkaka nije nagakoze murakabona ariko ikibazo ngira nubundi ngira amakomande menshi nkabura ibikoresho nkaca mbabara nubundi iravuga ati none ku mico kibazo kugira ngo gihere ubwo rugamba ushaka kuba rugwanye imbere wewe niho navuze ati umuntu ateye imbere natani cyo kumarira ntari cyo kugoza je we nabamenye kubera uyu Agaciro Media kandi amaze kubifasha ibintu vyinshi rampaye confidence yo kubaho nyuma yo maze gukora ama video 50 kuri YouTube yitwa Ineza TV Motivation motive abantu cece ndabona yisunga nabo bana bagowe nkuko nanje nagize gute nagowe kuko ndaramenye yuko agaciro k'umugabo
kazwi n'umupfakazi, agaciro k'amagara kazwi n'abagwayi, agaciro k'umuvyeyi kazwi n'imfuvyi. Ndavuga ati reka rero jewe nzoganira nabo nabagize gute nabaciye mu bwo buzima. Rero no munsi ko nagize amahirwe y'Agaciro Media katuranya ngaha, ni gute umuntu arengera izo ngorane kubabona ico yokora ariko ubushobozi bukaba buke, nyimba warahaciye uharokotse gute muzoba mukoze. Mu bisanzwe burya ikibazo ukemuye kivyara ikindi. Wewe nimba ubona ubwo bushobozi utarabura, ariko urumva hari aho umaze kugera, umaze kwandika ibitabo, burya ubwo bushobozi bundi ukeneye bwabyawe, ivyo bibazo vyindi ufise byabyawe n'ibibazo wakemuye. Nk'ubu ndazi ntukiri hasi, nimba imprimeri nibaza ko ufise ordinateur wandikirako isigwawe, none ugira wayikuye mu kirere siyo waguze, ico ni kibazo wakemuye. Aho hariho umuzimu wishe. Rero ukugenda wica umwe niko uwundi avyuka. Urumva? Kandi ikintu rero no kubwira umutwe urarema. Nejo bundi mwese mubonereho, ntuze wiyumvira ibintu mungana ngo jewe navukiye ruguru bana ngo kugira nshike gutya ngo uri modoka nubaka inzu mu gisagara jewe wiyumvira ibintu bikuruta. Wiyumvira ibintu bikuruta na wewe wiyumvira wamana imigambi mininiya. Deja urumva nk'abasenga barabizi ati ibyo ico mushaka mukimenyesha Imana bifatanijwe no gukenguruka. Banza ukenguruke. Shetani ni yakwereka ibitarashoboka, hindukira urabe ibyashobotse, umwereke ibyashobotse. We hari ibyashobotse, nakubwiye ivyo bibazo witwa kufise byabyawe nivyo wakemuye. Nk'ubu jewe uje ngaho ukambaza amantu nzenye ma project fise no kubwira mu miliyaridi 5 hejuru ya 5-10. None urumva kugira niyumvira izo miliyaridi no kuvuga ama miliyoni amajana, ivyo narabirenganye. Ni bibazo byavyuwe nivyo nakemuye. Kuri iyi si niko umuntu yama ariko ariyumvira. Rero wewe ntuze wigere uhagarika kwiyumvira, bizoza. Kandi sino kubwira ngo uzoyakurahe ngo hari ico no gufasha ngo gira kuriya, wewe ugume wiyumvira. Ugume wiyumvira birengeye ivyo ugumana umugambi. We nakubwiye no munsi haza umuntu akaduha 100 ufise umugambi, yarafise umugambi ati je no nka 100 no kwigurira inkoko zibiri kandi ndaze zibiri zitatu kandi no tangura nkatera imbere. Mugabo wundi atakico yahora yiyumvira 100 abona ko arayo kurya, aca agenda agire yagura karato yemeze abandi. Rero we no kwankuraja guma wiyumvira. Akakuru kamwe umwami umuntu umwe yaratunze inka, abwira umuntu uti je ndaguhaye akazi ni wagashobora ucuza ndaguhembe, wewe wiyaranje ku buryo inka zose ziza kuryama, ubonye zose zaryamye ucuza ndaguhembe. Aragenda ati sawa, arazicunga akayagaza imwe akayikaresa ikaryama. Inka uyagaje gutya mu mabere ikiryama, akagenda yindi akayagaza ikaryama. Imwe yari yaryamye akaza asanga kandi yavyutse. Akagenda yindi gutya akayihenda henda ikaryama, ya yindi agasanga iravyutse. Mu buzima rero nuko hari ibibazo bimwe biryama n'ibindi bivyuka. Ntuze wigare uzoshikana ngo ibibazo byose bizoryama ngo uzobikemura. Uba mahoro, ubu natunze nashitse mu butunzi, bimwe uzoryamika uzosanga ibindi byavyutse. Igihambaye gira umwete, uzoraba byinshi wajyamitse ivyo wakemuye. Uko uzogenda wihata gose niko uzogenda uraryamika byinshi nabundi hibibazo byo kurondera ho ntuzokwigera ubivamo. Wecu igihambaye guma urondera, ugorondera gushika kure. Duhe na Agaciro Media ambwiye ati kuri YouTube ewana naha ubu sinkiryama ntarondeye content. Nkacangira ikibazo nkafise niyo nawe dufate niyo imprime ukora ibino bitabo. Ico ni kibazo cya gatatu, nkafise iyo commande nini ariko nkagira ubushobozi buke. Ikibazo nshaka kubaza ca nyuma, mbega none hari gice mbona ati gukora ibintu vyinshi navyo ati abari gumana kugira ngo ibi haramera na hariya haramera ukamenya gute botamba tamba.
mbega hajya anye kuja muri vyinshi no gukomeza kimwe ni ikihe cy'agaciro kigira inyungu kuruta ikindi? ko hari ico umaze kunoza amahera mu isanzwe amahera yemera umuntu anoza ikintu apana byose kugenda ubicako. hariho abantu usanga atakintu wo gifadika wo murangiye wana nk'uyu ingene yatanguye agaciro medi ndamuzi ariko urabona ko yabibandanije yarize yamba diploma banza gushira iruhande akomeza ibi mu nyuma yamashingira intahe hari indi nawe ari entrepreneur hari ibindi arimwo bimuzanira amahera kandi kubonana natwe haico nawe mu Congereza niho bavuga ikintu ngo when you give it will come back to you. Igihe utanze bikugarukako nawene byaza biramugarukako. Ubu aratanguye kwa entrepreneur ndabizi ariko utangura ikintu no guhanura banza ca kintu kandi ukurikirane ikintu c'umutima wawe mu isanzwe uzukurikirana umutima wawe ni naco no bahanura. hari gihe muja kwiga abavyeyi bababwiye ngo ugenda wige biriya urabona ngo banaka ngo ingene babayeho banaka bakora muri banke ugenda wige biriya wewe kurikira icumutima wawe ukunze je birandyohe iyo ndiko ndakora icumuti ndashobora nk'ubu hageze igihe nirasa mu bintu byinshi ariko birandyohe iyo ndiko ndakora ikintu nkunze niyo chance. nk'ubu hari imashini nakuye mu Bushinwa ikora amapine irepara amapine iramaze nk'umwaka itarinjiza itaransubiza mugabo kubera ndabikunze mvuga ndi nkeneye garage ifise ama instrument akwiye ibiki nibiki nayo niyo bantu baje barabona ko ufise ama equipment urumva ndabikunze numva ndabiryohereye. nawe kurikira ico umutima wawe umva uryoherewe ubanza ukinoganze nimiburi 70% apana 50% ngaha ngo 50% hariya 70-80%. Ivyo byo washaka ntuzorinde gushikana 100%. Ubutunzi bwawe bwose urumva ni nka kujya kwa magi ufise parete zibiri si vyiza kuzisohorera rimwe kubera bashobora kuguca ko zikamenekera rimwe twarimwe iyindi isige muhira niwa ameneka uzobuzi kufisa yandi muhira. Rero ukabona akazi ka nkiyo imprimeri urashikanye nka 70%. Amakomanda abantu bagira uragerageza kuba satisfeza a 80%, 70-80 genda mu kindi. Nimba uja mu by'uburimyi ukemvestisa hariya wiki nibiki ja mu kindi kubera biraguha tranquillité. Bo hari ahantu washaka ndabankuraja nka twebwe ndashobora kwemvestisa mu kintu singira ubwoba ndavuga ikintu ubwo cyo kwanka ariko hari ibyakunze ivyo byose sinzorara ubusa. Bo ndafisa homba ndabona ahantu hava rasyo ya misi yose igitoro ndashobora kukironka ndafise déplacement biriya angomba ndavyiransemu nubwo vyanka nta mutima usimba. Nawe rero uzogire nkuko kuburyo hariya kandi wagize hariya plan B ca kindi imprimeri ni yanka ntuzoraho ku mutima canke bakaza bakavyugara uzovuga ati hari ahantu nemvesishije hari umurima w'umuceri hariya nashizemwe amahera hari hibiki hariya canke ugire nka kandi kantu mbo kudandaza ibintu byo mu biro kari ruhande umaze kugira umudamu ushobora nawe kumugurira akantu ukazurishorera impapuro hariya c'est-à-dire naje niko nabigize nk'umfise garage nkagira amagaze ya pièce de rechange c'est-à-dire garage nubwo buzinduka ngo turayugaye cyane ngira muri ya magaze ubuzima bukabandanya nkabampo n'amamodoka gutyo usanga aca nk'amahera. Nk'ubu ejo bundi yamye kungendera atangara mfise impene ubu ntanguye kwemvesisa mu mpene kandi ibyo rero n'ibintu nkunze gose kubera twebwe dukora akazi ka stress. Iyo ngize ntembere mu mpene ndiko ndazigaburira mba numva ndyohewe. Nafashe ku kwezi ntungoma ndagura impene n'imiwuri desase nk'animira ntangwa njera bitanguye ruguru mu nyuma mugabo kubera bavuze ntibaziragire batangura kuvyacana zimanukana. Bo ntangura kuzigura ndazimanukana ubu natanguye desase nk'ani na mama wanje arangabira bikingeze mu mpene nshobora guharuramwo 5 miliyo. Wumva nkako na kandi kantu no kwishimira. Namwe ndamubwira uyu mu bisanzwe nimba ubona ugeze hejuru tegura no hasi kubera abantu barakunda kubabara iyo bavuye hejuru gose. Hari umuntu yimanika ahantu akumva ati aha je narashitse urashobora kunza ikintu kikaguharana hasi eske warahateguye kuhategura ni gute. Je nimba mfise ama projet y'ama miliyoni
hariya nkubita amafagitire y'amamiliyoni mirongo y'ibiki n'ibiki na bya bihumbi 200 300 yo mu mpene yo mu nkoko n'inkoko ndazitunze ndayakeneye hari umunsi bizogorana nkagurisha gahene hajya 300 500 nkaba ndabaye sove hariya kandi kantu nimba afise imodoka hariya niki nkayigurisha c'est-à-dire urategura ukabona waduze gose uzotegure hasi nakubwiye ku buryo nibakwirukana ukora nivyahomba hamwe byosha kwijabe mperuka kubona abantu bahishije ibintu bahiye mbona je ujya soko abantu ukazubona karabaye c'est-à-dire byose ubuzima bwari ngaho mu isoko hamahera bayabika ngaha mu isoko umuntu ugasanga afise nk'ibibanza bingahe ngaha amahera yose donke byose aranacana panze ugasanga biri ngaho nico kindi kintu no bahanura nk'abantu basenga barabizi ahantu handitse ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose kubera niho ubugingo bududubiriza ejo ukabona ubutunzi buratanguye kuduga ntuzofata umutima wawe ngo ukure mu kibanza nico gituma ega mavese nta uzi cavako ariko nico kiriko kica abantu ukabona no musi waraguza amamodoka ariko ngamwe barakumva imodoka waguze 30 miliyo barayikubise seke igiye muri 5 miliyo ukabakabaye waguze ikamyo ukumva yatembagaye warufise nani business ngaho mu isoko mwijabe byose birahiye donc ni hajye uzubona umuntu kabaye c'est-à-dire yarakuye umutima mu kibanza cawo awushira mu bintu byahiye byashanye na wa mutima kubera yawushizemo nawe ukabona business ziko ziraduga rinda umutima wawe kurusha ibindi byose hanyuma ugerageze ushire mu tuntu mugabo ntuze gufata ngo urumva buracavuga ko hariho marché utasatisfeza mugabo utangure gufatana bya bindi utangure gushira mu tundi tuntu gira ubanze bakumenyere wandikisha izina voila wandikisha izina nk'ubu je avuga ku igaraje kwa Jamari narandikishije izina ico gihe nandikishije izina camvamwo nkaja mu by'amapyese barazi ndareza kenshi nk'amapyese y'indagi Benz Mercedes Audi nazo modoka nkunda ndabivuye mu navyo ndashobora kugira ibindi bintu mugabo banze wandikisha izina ahantu hamwe kandi ikintu kunze ubona kiriko kiramera. Reka dushimire cyane Monsieur Jamari ku mwanya yatanze. Arakoze cyane. Hari ico mwumvise bifashije? Okay. Voilà. Washaka ibi kabara kajyo keza iyo abavyoshoboka ko duhora dukora nk'ibintu nk'ibi atari uko habaye ibi no tukaba tuzi ati nkarimwe nko mu kwezi tuzohura n'abantu bafite ma experience y'ubuzima batwigisha live ukenye turi kumwe apana mu video turi kumwe gutya kuko iyo umufite ngaha uramubaza ibibazo byinshi iyo ubibona hajya ni hano uzobona uje kubaza muri commentaire kandi nawe adahari